Reka nkuramutse wowe duteze amatwi muri aka kanya kandi nongere kugushima yuko wemeye gufata uyu mwanya wawe kugira ngo uze kuri uyu murongo aho tuvuga iby'Imana yadukoreye, tugashinga intahe, tugashima Imana muri byose kandi tugahana n'ibyiyumviro tukigishanya, kuko burya umuntu ashobora gusanga yize akantu atarazi. None rero ndavuze ati nikaze ubane n'amahoro y'Imana muri byose. Abari ku murango mbifurije kugira umurango mwiza, abari ku mugoroba nabo nyene mugire umugoroba mwiza, mubane n'amahoro y'Imana muri byose kandi murusheho kugirirwa ubuntu, kuko turikiri mu isi turahura n'ibibazo, turahura n'intambara mu buryo butandukanye, ariko mwese mbifurije kugira ngo mukomeze kuba mu mahoro kandi mugire ubuzima buzima, kuko niyo ntumbero twihaye muri uyu mwanya, kugira ngo tuze duhana ibyiyumviro, twigishanya, twumva ico abandi batubwira, kugira ngo bidufashe kugira ubuzima buzima. Muribuka yuko twavuze ko tugiye kwiga ukuntu twogira ubuzima bwuzuye. Muri ibi bice uko ari bitanu twavuze, hariho ubuzima bw'umubiri uyu tubona n'amaso, kugira ngo dukore ibyo dushobora byose ubuzima burusheho kuba bwiza. Hanyuma kandi ubuzima bwo mu mutwe, kuko nabwo nyene turabukeneye kubufata neza, tugakora ibintu byose byotuma burushaho kumererwa neza. Ari nayo mpamvu turushaho gukora ibintu bigabanya ingorane twogira mu mutwe, ahubwo tugakora ibyo kongera kubaho neza no kugira ubuzima bwo mu mutwe bukora neza. Twavuze kandi ubuzima by'iyumviro byacu, ibintu byose twokora kugira ngo turusheho kwiyumvira neza, twiyumve neza. Twavuze ko nabyo dutezwa kubikora, tukagabanya ibitwononera ubuzima, ahubwo tugakora ibituma turushaho kumererwa neza. Twavuze ko dutezwa kurondera impamvu zose n'ibintu byose twokora byotuma mu kibano hamererwa neza, abo tubana, abo dukorana, abo tugenda, abo duhurira mu nzira, tukigishanya uburyo twokorwa aribwo bwose kugira ngo imibanire yacu nayo irusheho kumererwa neza. Ubwo rero tumaze kwiga inzira indwi. Ubushize twavuze yuko inzira y'indwi ariyo kugabanya ibyiyumviro bibi mu mitima yacu, tugakuraho uruhererekane rw'ibyiyumviro bibi, kuko aribyo bituma turushaho kumererwa nabi mu mubiri no mu mutima no mu byiyumviro. Twavuze yuko dukwiye kubandanya ahubwo dukora ibintu byose byotuma turushaho kwiyumvira neza, cyane cyane mu gatondo iyo ugiriwe ubuntu ukabona urabyutse, ukabona uracakomeye, umaze gushima Imana, ugashira umugambi imbere yawe ukavuga ati uyu munsi ndifuza kuba nokora ibi, kandi ukirinda gukomeza wiyumvira akahise kabaye kabi, ahubwo ukiyumvira akahise kabaye keza, kuko niko gatuma urushaho kugira inguvu n'inkomezi mu mutima wawe, ukabandanya ku buzima naho wohura n'ibibazo hanyuma ku munsi canke mu minsi iri imbere. Ariko nibura iyo ufise ico wabitse mu mutima wawe cakubereye ciza mu minsi yaheze, biragufasha gukomeza ufise inkomezi kandi ukagira n'icizere c'uko ubuzima buzorushaho kumera neza hari imbere aho twese dutumbera. Nuko rero ndibaza neza ko wiyemeje kumviriza iki kiganiro. Uno munsi tugiye kwiga inzira igira 8. Tumaze gukurikirana ibyo twamaze kuvuga mu minsi yose yarangiye, tukaba twamaze kugira urutonde rw'ibyo twifuza kuzokwama dukora kugira ngo dutere tuje imbere, tugire ubuzima bwiza, tugire ubuzima buzima. Uno munsi rero tumaze gukuraho ibyiyumviro byacu nk'uko twabyize ubushize, uno munsi tugira twige inzira y'8 ivuga ngo ivure ibikomere by'umutima. Ego n'ibikomere by'umubiri nabyo nyine birakenewe kuvurwa, kuko burya ibikomere ni bibi, birababaza, biraryana, birashobora no kujamwo ubucafu bikarushaho kumererwa nabi. Ukuvuga ubuzima bw'umubiri nabwo ntibwaba bukimerewe neza, ntibwaba bukibayeho. Rero uno munsi tuvuga ku bikomere byo mu mutima. Uvure ibikomere by'umutima, ukomere kandi urushaho kuzuriza mu mutima wawe. Umutima nawugereranije n'igikombe canke se ikintu cyose kiba kure igikombe umuntu yosuka ibintu. Umutima wawe uko uguma uwushiramo ibintu niko bishobora kugira ico bihindura ku buzima bwawe. Bwa buzima bwose buri mu bijya bice ko ari 5 twavuze. Nimba tugereranije umutima wacu n'iki gikombe, hanyuma ugafata ikindi gikombe kandi kirimo amazi, kirimo ibintu byose bisukika, ugasuka muri ca gikombe ufashe mu ntoke nk'uko mubibona hano. Ni ukuvuga rero bisaba yuko umutima wawe umeze nk'iki gikombe usukwamo ibintu byiza kugira ushobore kugira ubuzima bwiza bwo mu mutima, ubuzima bwiza bwo mu mubiri, ubuzima bwiza bwo mu byiyumviro, ndetse urushaho no kubana neza nabo muri kumwe. Hanyuma rero umutima wawe ibyo urushaho gushiramo nibyo bizogira ico bikoze ku buzima bwawe. Dutange nk'akarorero, nimba wumviriza indirimbo
zivuga ibintu byiza, zivuga ibintu bihembura, zivuga ibintu byongera inkomezi z'umutima. Izo ndirimbo zizogufasha kumva ugaruye icizere mu mutima wawe. Nimba ari nk'abantu muri ko muraganira, abantu bakaba bari kukubwira nabi nk'uko twabivuze ubushize, uko baguma bakubwira nabi, uko baguma bagutuka, uko baguma bakononera ubuzima, niko mu mutima wawe no mu byiyumvo byawe urarushaho kumererwa nabi, hanyuma mu mutwe hagaca hononekara. Ni kuvuga rero ubuzima bwose buramaze kononekara. Niyo mpamvu iyi nzira y'umunani ni ukwivura ibi bikomere. Ugaca umbaza ati mbe ibikomere twabivura gute? Hariho ibyo ushobora gukora wowe ubwawe nyene kugira ibikomere bivurwe bikire. Ego birafata iminsi, ntabwo ari ikintu ushaka kuvura mu munsi umwe. Niwumve ko ushobora kubikora none ngo bihite birangira. Oya, ni inzira wiha nyene, nka ya nzira twavuze y'amahoro, inzira ugafata urugendo ugakurikirana kugera bigenze neza. Wivura ibikomere rero, ukora ibishobora byose kugira ngo umutima wawe wuzure, umutima wawe umererwe neza, no mu mubiri wawe hamererwe neza. Iyo mu mutima hamerewe neza, no mu mubiri hamererwa neza, kuko ucubwira ubuzima buzima. Hama rero ni ukuvuga iyo umaze kwimenya nk'uko twavuze ubushize, urabanza ukimenya ukamenya ati mbe jewe ibyo nokora byongerera akamaro ni ibihe, bivanye n'uko usanzwe wiyizi. Ukamenya ati ibyo wokora ukoresheje umubiri, ibyo wokoresha amaboko, ibitabo wosoma, ukamenya indirimbo wokumviriza, ikintu cyose ushobora gukora, canke ukaganira n'abandi bantu nabo bashobora kukugirira akamaro, bakakubwira ibintu byiza. Ukirinda kuganira n'abantu bakonona, bakubwira ibikubabaza bigatuma uraruhangayitse. Hama rero turasaba yuko wicara ugafata umwanya ukaraba mu mutima wawe, ucekinge umutima wawe nk'uko umuganga agenda agashiraho ka kantu kumviriza uko umuntu ahema. Nawe niko ushaka gushira akantu ku mutima wawe ukibaza ati mbe none je ubuzima bwanje bumeze gute? Mbe imbere yanje hari iki? Intumbero y'ubuzima bwanje ni iyihe? Mbe ni ibiki bituma ndushaho kubabara? Ni ibiki bituma ndushaho guhangayika? Nokora iki kugira ibintu bituma mpangayika mbikureho, ahubwo nkomeze ngira icizere cy'ubuzima buri imbere. Twibuke neza yuko ibyo wumviriza, nk'uko nabivuze kare, ibyo wumviriza, ibyo ubwirwa, ibyo usoma, ibyo abantu bose bakubwira, ibyo byose birafite ico bihindura ku buzima bwawe. Niyo mpamvu rero tuza gucekinga ubuzima bwawe, ugacekinga mu mutima wawe, ukafata umwanya ukicara harya uruhutse neza, ukibaza ati mbega umutima wanje umeze gute, ubuzima bwanje bumeze gute. Hanyuma rero turazi neza ko udashobora gufasha abandi nawe ubwawe udashoboye kwifasha. Banza wifashe, igikombe cy'umutima wawe came cuzuye, cuzurizwemo n'ibyo wumva byiza, ibyo ukora byiza, cuzurizwemo n'amajambo meza wumva. Ntufate umwanya wo kuja ahantu uza kumviriza ibintu biguhangayikisha canke bigutera ubwoba canke biza kukononera ubuzima. Ahubwo nimba ari nk'uturirimbo, wumviriza uturirimbo tuzima dufite ico tukongerereza. Nimba ari ibindi bintu byose ushobora gukora, nimba ari ahantu ushobora kuja hari akayaga keza, ukumva mu mutima wawe hararuhutse, aho ibyo byose ubikore kugira ngo wumve ugize ubuzima buzima. Ni ukuvuga ni inzira utegerezwa kwiha kandi ukipanga uvuga ati ku munsi nzoza nkora iki, ku munsi nzoza ngenda aha, mu minsi 2 canke 3 mu ndwi nzoza nkora iki gitume ubuzima bwanje burushaho kumera neza. Hanyuma kandi mwibuke neza ko abagenzi nabo ubushize twarabivuze, abagenzi beza, abagenzi bafite ico bagufasha, atari abagenzi bo kukononera gusa. Ibintu byose ushobora gukora bituma ibyumviro byawe, ibyumvo byawe biguma biri ku murongo mwiza, bitaguma biduga ngo wumve ugize guhangayika cyane gukomeye. Igihe ugize ikintu kikubabaza naho utezwa kwama wipanze uvuga ati hariho ikintu ushobora gukora kugira umutima wanjye wongere usubire hasi, nongere numve ibikomere byanjye bigabanutse, nongere numve nkize. Ibintu byinshi, ikintu cyose ushobora gukora gusa gituma umutima wawe wongera kuruhuka, ukumva urongeye ubaye muzima, ico uzugikore kugira ngo urusheho gukira ibikomere. Ariko cyane cyane nimufise nk'umugenzi mushobora kuyaga, ukamubwira ibyawe, ukamubwira icakubabaje kuri uwo munsi canke muri iyo minsi irenganye, nabyo bizogufasha gukira ibikomere. Cyane cyane ukamenya ko ari umugenzi w'ukuri koko, nk'uko twabivuze ubushize, atari wanda azogenda kuvuga hirya no hino. Hanyuma kubemera Imana nabo turazi neza ko hari igihe ubona ko kubibwira umwana w'umuntu ataco bimaze, utegetswe kubibwira Imana yawe, ukagenda ukaja ahantu ukiherera ukabibwira Yesu. Yesu ni umuntu ugutega amatwi neza akakumviriza, nawe nyine akakomora ibikomere kandi akarushaho kukurongora mu nzira wogendamo, inzira nziza ikagufasha ukagira ubuzima buzima. Hariho umurongo wo mu Bafilipi uvuga ngo ntitugire ico twiganyira, Bafilipi 4:6 ndetse n'7, ngo ahubwo muri byose
ibyo dukeneye byose tubimenyesha Imana mu gusenga no kwinginga bifatanije no gukenguruka. Rero twame tubwira Imana ibyo twifuza, ibyo tubona biduhangayishije, tubyereke Imana. Imana izodufasha kandi izodufasha gukira ibikomere, ariko natwe tubishizemo inguvu tugakora ibyiza, tugakora ibitugirira akamaro, tugapanga imigambi myiza, tugapanga ibitworohereza, natwe tukifata neza ubuzima bwacu, tukabufata neza, ubuzima bwo mu mutwe, ubuzima bwo mu mubiri, ubuzima bw'ibyiyumviro, kandi tukagerageza kugabanya ibintu byose byo dutera amakimbirane n'abo turi kumwe, ibintu byose bitera amahane tukagerageza kubigabanya, ahubwo tukongera ibiduha amahoro, tukongera ibigabanya induru mu bantu, tukazana ibintu byose byoduha amahoro, hanyuma tukarushaho gutumbera tuja imbere, tugapanga neza tuja imbere. Hama rero murakoze, ndabasabiye kugira ngo Imana ibane namwe, ndabasabiye kugira ubuzima buzima, mugerageze gupanga neza, mupange muja imbere, kandi turusheho kubana amahoro n'abantu bose. Bizotuma mu mutwe hamererwa neza, bitume mu mubiri hamererwa neza, kandi turusheho gukira ibikomere. Muhezagirwe cyane. Yari Jane Hatungu bifuriza kubana mu mahoro y'Imana. Amen. Murakoze, muhezagirwe.